mukinnyi Arsenal yatangaje Martin Zubumendi nabonye yita ngo ni Asedade hayona Arisedade niko nabonye Arisedade Arsenal imaze kuba Real Sociedad pe aya abantu bane gusa kwe uyu Martin Zubumendi rero ubu n'umukinnyi w'ikipe ya Arsenal azambara nimero 36 nyuma yo kumara imikino 36 akina ikipe ya Sociedad n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Espagne ubanzamo yakinnye umukino wa nyuma w'igikombe cy'Uburayi kubera imvune ya Rodrygo amaze iminsi anakina no muri UEFA Nations League niwe banzaga mu kibuga n'umusore umaze iminsi ari kuri radari z'amakipe akomeye za Real de Madrid zamuvuzweho birangira ahisemo ikipe ya Arsenal cyane ko Arsenal so bwa mbere koranye transfer n'ikipe ya Real Sociedad kuko yari yanahakuye Mikel Merino no kuva ikindi na Arteta n'umuntu wa Sociedad cyane yari yarabahaye ijambo bari bategereje ko impamvu byatinze nuko bari batrigarinze release clause yiwe kuko bari bamaze kumvikana bagomba gutegereza rero amasezerano ye akarangira kugira ngo na Sociedad ibyungukiremo ibishyire muri income z'uyu mwaka z'amafaranga yinjije muri no mwaka y'imikino. Arsenal iguze nimero 6 nyuma yo kutuma Stay Pate amasezerano yangiye ku itariki 30 bisobanuye ngo mediane Arsenal no mwaka raza kwinjiramo umukinnyi mushya. So oni mediateur rero we byararangiye yaratangajwe ariko araza gutangazwa nde ukurikira ntabwo tuzi order ko ipanze ariko inkuru mu bitangazamakuru ziravuga ko Victor Yokrees muri Arsenal 100% byarangiye ibintu byose hagati y'ikipe n'indi byarangiye kujyanye n'amafaranga hanyuma faze yabikurikiye ni ikizamini cy'ubuzima cya Victor Yokrees kubera ko abagarira equipe ya Arsenal bagiye i Lisbon inshuro 2 nibura muri weekend bivugwa ko abahagarariye Victor Yokrees bari London gufinaliza iyi deal no gupanga rero medical test hanyuma kandi bagapanga n'uburyo uyu mukinnyi agomba gutangazwa. Arsenal iragorana cyane gutangaza abakinnyi tegura ama video n'ibindi byinshi cyane ariko iyi deal ya Victor Yokrees abafana ba Arsenal buhumeke ngo niruhutse kubera iyi deal yarangiye. Arsenal finally deal done irimo irasinyisha rutayizamu Samir kandi ugarantisa ibitego yego kuko nicyo kintu cyo inakora neza kurusha ibindi bifite aho biva kuko muri saison ebyiri kimwe mu ikipe ya Sporting Club de Portugal apari ko yarayitsindiye apari ko yarayihesheje ibikombe bibiri bya championnat muri iyo myaka irayitsinda ibitego 97 ibitego apana kuvuga ngo uruhare rw'ibitego ibitego 97 muri match 102 gusa yego nk'iyi saison akina imikino 52 atsinda ibitego 52 yitwa Victor Yokrees yaciye mu Bwongereza mu ikipe ya Coventry mbere yuko rekeza mu ikipe ya Sporting Club de Portugal n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Swede muri championnat honyine yatsinze ibitego 39 no mwaka numwe mu bakina avuga ngo bagezweho yakoze ibishoboka byose kugira ngo yereke Sporting Club de Portugal ko atagomba kuhaguma batwaranye championnat ebyiri twese kwa mbere yifuje gusohoka hanyuma baramuguyaguya baramubwira ati guma hano dutwarane ikindi gikombe cya championnat birangira banagitwaye banatwara n'igikombe cy'igihugu kuno mwaka bakoze double ariko bamwizeza ko agomba kuzasohoka mu kwezi kwa 8 baramubwira ngo na release clause yawe ntabwo zizaba miliyoni 100 nkuko byanditse tushaka kuzagutana kuri miliyoni 70 ariko bigeze nyuma president wa equipe yisubiraho aravuga ati twaba tugaragara nk'abantu badatekereza cyane mu mupira turamutse tuvugurishije rutayizamu world class cyangwa se mu bataka beza bari kwisi kuri ubu usibye wenda itegeko ry'amakoefficient rireba bitewe na championnat kinamo bavuga ngo championnat eshano igitego cyawe kibarwa amanota 2 ariko championnat zindi zikurikiyeho kugira ku ya 20 zibarwa inota rimwe n'igice nicyo cyatumye ataba pichicu y'Iburayi nicyo cyatumye adahabwa ariko ubaza ibitego Integra Romani we 39 Mbappe yatsinze 31 ariko kako igitego cyo muri Portugal kuko ari championnat ari muri eshano zikomeye ku mugabane Burayi kibarirwa inota rimwe n'igice Mbappe yamurushije amanota kuko ufashe 31 kuba 40 ugakuba 31 gukuba 2 na 2 mu gihe ufashe 39 ugakuba rimwe n'ibice bitanu ndumva ari amanota 58 igihari rero kuri uyu Victor Yokrees yarifuza gusohoka kandi ikindi noneho arashaka gusohoka ajya gukina kuri level yo hejuru niyo mpamvu amakipe nka Manchester United nubwo Ruben Amorim yamutoje yayateye ishoti aravuga ati ndifuza ikipe nyinamo nkakina Champions League abamuhagarariye nabo banamutanze kwa Real de Madrid. Real Madrid yavuga ngo ntabwo tuzagura rutayizamu nimero 9 wenda twagira utadusaba umwanya uhagije wo gukina mu buryo buhoraho tukaba twagira dufite Mbappe ugomba gukina iyo nimero 9 wenda twagira umusubiriza cyangwa se umusimbura
ariko utadusaba umwanya uhora wo gukina niyo mpamvu Real Madrid inshuro ebyiri zose yari rejectinze offer y'abahagarariye Vita Yokrees bifuzaga ko Real Madrid yamusinyisha agiye kujya muri Arsenal nkuko uwo mwanya barawukeneye kuva Arteta yafata ikipe ya Arsenal amaze imyaka 6-7 gutyo amaze gusinyisha abazamu 7 yari amaze gusinyisha rutayizamu nimero 9 katorohewe na gatoya bigaragara ngo mu mipango y'umugabo witwa Xabi Alonso Rodrygo gozi ntari karagaragaramo muri weekend amakuru ahari nuko ekipe zigera kuri 3 Paris Saint-Germain, Arsenal na Manchester City zadodoye kuri ekipe yitwa Real Madrid ni nyuma yuko The Athletic yari maze kumenyesha ati abazoza n'amafaranga meza na chance nagati miliyoni 46-90 Rodrygo ashobora gusohoka muri ekipe yitwa Real Madrid. Iya buri agent wa Rodrygo kakanya Paris Saint-Germain, City, Arsenal ni yahe ekipe nziza wohanura umusore witwa Rodrygo gozi kwerekezamo? Natangwe mvuga ikintu gikomeye cyane ndavuga ngo eske Rodrygo gozi yasohotse muri Real Madrid kubera ko atamerita gukina ekipe ya Real Madrid canke atunka kibanza muri Real Madrid je kuba ndavuga ati no buri ikintu gisohoye Rodrygo gozi muri ekipe ya Real Madrid n'uburyo bw'imikinire bwahindutse. Madrid bakisanga bagomba gukoresha abasatirizi 2 kontrema no gukoresha abasatirizi 3 kandi ugomba gukoresha abasatirizi 2 uvize Mbappe na Vinicius birumvikana ko Rodrygo agomba kugira gute agomba kubigwamo. Reka rero tugaruke kuri izi ekipe zo ziko ziramurondera zihuriye ku kintu citwa tactique n'ubundi arico kibazo Rodrygo agize gute agize muri ekipe ya Real Madrid. Uravye ekipe ya Arsenal bakina muri 4-2-3-1 canke muri 4-3-3. Manchester City même chose ni gake Man City ibintu twabonye bakinye muri 2023 batwara Ligue des Champions vya 3-6-1 canke 3-2-4-1 ni tactique bigaragara ngo kwa Man City dahoraho. Man City normal mugiye kuraba ni 4-3-3 4-2-3-1 ni buri ni vya bintu bifavoriza equipe gukinisha bawinga babiri ndetse n'umwataka umwava centre. Wagenda kuraba no muri equipe no ngo ya Paris Saint-Germain nivyo bariko barakina ni 4-2-3-1 canke 4-3-3 buri ya 4-2-3-1 na 4-3-3 kenshi babihuye bitandukanye kuri positionnement y'abakinyi bo hagati kuko muri 4-2-3-1 usanga abakinyi bo hagati umusisi n'umuwiti bafise role zikompleta na zigomba kubera nk'izisa kuko uvise umupira ya tendance ko ari wa nimero 8 utawufisa akagaruka kuzibira. Contrairement no muri 4-3-3 bigaragara ngo umusisi aba ari umusisi full agomba kuvuga ngo jewe role yanje no kwa ku mupira noneho nimero 8 akaba guhuza ibikorwa by'aba defenseur n'abasatiri cyangwa secteur defensif na offensif mu gihe nimero 10 aba ari mu organisateur mwiza bwa ngo tumwiteze ko za pass za nyuma normalement niyo bikunze ukagira gute ugatsinda. Rero yaba Paris Saint-Germain yaba Manchester City yaba equipe ya Arsenal zirondera Rodrygo gozi zose ziri muri ya tactique tubona ngo niyo iyo tactique ari iza kurikira koresha kwa Madrid n'ubundi Rodrygo yakabwizogira gute kurondera umwanya. Rero no munsi biragoye kurondera umwanya hano deja tactiquement bigaragara ko umwanya utagiye biraryoshe kuja kurondera ikibanza hano uvuga ngo bari muri tactique nkeneye reka numemenya ngo ndiko kuko no munsi Rodrygo gozi yisanze kwa Madrid agomba gwanira umwanya na Gurel or siko bitegerezwa kumera none agwanira umwanya na Gurel gute badakina kuba kuko na Gurel bigaragara ngo menga muri tactique baba hagaze umenga ni ushema tactique babigucapiye menga ni 4-2-3-1 4-3-3 mugabe ivyo bariko barakina ni 3-5-2 ntagiye na kimwe uzobona Gurel ariko arakina nk'umuwinga kandi Gurel normalement ugiye kura ivyo mu winga nimero 7 nimero 11 asabwa sivyo Gurel atanga. Gurel atanga ibintu umumeneur doje nimero 10 mwiza ashobora kugira gute ashobora gutanga mu gihe Rodrygo aguye ivyo mu winga ashobora kugira gute ashobora gutanga. Rero izi equipe zitatu bwa mbere zose zikeneye mu winga nizanga kwa Arsenal biroje kuvuga ngo jewe ngo mangwanira umwanya na Saka canke na Martinelli mugabo akamenya ngo turi muri tactique numa ndagwanira kuko no musiko Madrid deja bamaze gucisha magasaraba mu bintu vyitwa ngo kugwanira umwanya uragwanira nande uragwanira na Gurel mutatumwe bimwe biragoye nuja muri equipe ya Paris Saint-Germain biroje kuvuga ngo ndiko ndagwanira na Dore canke ndiko ndagwanira n'umugabo azi ku izina rya Kvaratskhelia biroje ko muri tactique yawe kuko dufate nk'uno munsi Barcola nyuma y'ama offre yaje agiye atandukanya ava muri Bayern Dominique ndetse na za Liverpool vyanse ko Paris Saint-Germain ivuga ngo turarekura Barcola kubera iki kwego baravuga ngo Barcola rikaragwanira umwanya na Kvaratskhelia cyane na Dore ariko turi muri tactique igira gute imworohereza ni mugiye no kwa Pano no kwa Manchester City niko biri deja kwa Man City no munsi mijyango isa niyuguruye kuko uwo kugira ngo Man City aba winga ifise
uno munsi zogendera ku inose yose ni bande nta muntu numwe kwa Man City Man City iri kuri yubaka nta muntu numwe afite ikibanza kwa Man City nta n'utogitakaza bivuze ngo uravye iburyo ntituramenya ko ari Savinho ntituramenya ko ari Foden ntituramenya ko ari Bernardo Silva muri ino sezo wagenda kuraba itaguha nayo mahirwe yuko izoba imeze neza n'umwaka cyangwa idashobora iyo projet bariko barubaka idashobora gusambuka mu myaka ibiri kuko nta fact zihari zoguma zikumvisha yuko wowe nka Rodrygo wagenda muri Man City naho ukahaba impore nariko nagaruka no kurande rw'ibamvu wanashima kurande rw'ibamvu rabe bariko barasora Yokrees ariko kandi n'uruhande rw'ibamvu ravuga ngo rimwe na rimwe ubona ko doku no musi ntovuga ngo yarabaye titende zitable asigara umukinyi w'ama spectacle ubona abantu baba bakunda ko inja mu kibuga mu rukino mu minota ya nyuma adribla ko akunda jugumiza abantu niko ukabona ngo abantu bakeneye uwo munezero muri equipe ya Man City mugabo caractère yo kuba decisive uno musi urabona ko barafise tendance yo kuvuga ngo turungike Marmoush cyane dukine muri style y'abataka babiri Marmoush akinane n'umugabo yitwa Eric Brotaland bivuze ngo ikintu c'abawinga kwa Man City ugeze ubu nta gihari ntituzi ngo ni bande bagomba ko bari winga bo batizere stable muri equipe ya Manchester City rero izi equipe ko zihuriye ku ico kintu tukaba tubona ko ikintu ca Felix Rodrygo gozi muri Real Madrid ari tactique akaba ronsa ahantu bakina ya tactique yatumye aronka mu mwanya muri equipe ya Real Madrid ko muri Madrid yaronse umwanya bakina muri 4-3-3 akaronka umwanya iburyo cyangwa akaba yokinishwa ibubamfu Vinicius adahari iburyo hagacaza witwa Brahim Diaz rero no muzi ca turaba Helma kwizo equipe zose zifise points zihuriye ko ico Rodrygo no musa keneye canke ikibazo yagize muri Madrid ko muri izi equipe zose ico kibazo ashobora kugitorerwamo inyishu ahite mwonde kubera iki je ndatangura kuri option ya mbere Arsenal no ati kubera iki equipe Arsenal nimwe muri equipe ziko ziragaragara ngo bwa mbere zitakunze kugaragara zisesa amafaranga menshi mu bijanye n'ubusatirizi yo ni point ya mbere kabiri ku nimero 11 equipe ya Arsenal yafise umwana bita Martinelli akiprogressa gikena umwanya wo gukora cyane ariko kandi atari decisive na Rodrygo to bakompara fise Rodrygo Martinelli yo kwicara aba nibo gwanira ikibanza ku bwanje wagenda kuraba witwa Leandro Trossard ashobora gukoreshwa nka nimero 9 rimwe na rimwe agahenge kwa canke agakinisha iburyo cyangwa ibubamfu nawe nyene ikibanza cyo prefera ni ku nimero 11 mugabo ari decisive cyane ariko no munsi nawe imyaka irikira mujana bigaragara ngo ari muri projet ya Arsenal nk'umujokeri barankeneye ndi capable kureponda umwanya wose bankeneye ariko nta press yari ngo Trossard kuza kuzomutitirere none wanagaruka ku ruhande rw'iburyo asanzwe akina ko muri equipe ya Real Madrid sinibaza ko no munsi Arsenal iza gufata risk yo kugura umukinyi nka Rodrygo goza azimvye umuzanye kurivaliza na Bukayo Saka kuko sa iki kibanza ragivise en plus de jouer munsi afite umwana muri academy ta Etoile Naneri agaragara nk'uwo mwakenya ashobora kuzoba beza wa backup witwa Bukayo Saka wibuke ngo equipe ya Arsenal turaza kuba tuyigaruka gishobora kwinjiza umwanya mwataka yitwa Victor Yokrees akanya naka akinjira mu kibanza tuzi ngo Arsenal givizemo n'undi mukinya zimbye yitwa Kairu Kazaveti yagiye arahengeko ngo Kairu Kazaveti sharondera umwanya muri mediane canke arondera umwanya nk'umuwinga n'ubundi aje ku backup wa Bukayo Saka Andreta muri mediane dejo musi ariko arabasatiration muri equipe ya Arsenal kuko ku kibanza ufitemo Martin Odegaard wafise Merino tutazi yazokina Kai Havertz ari capable kuhakina none ongeyemo umugabo azwi izina ryande rya Martin Zubumendi bivuze ngo equipe ya Arsenal nisanga yuzuye bwa mbere birangora kumva ko bafata risk yo gusesa n'amafaranga ku isoko bagomba kuzana Rodrygo bien sûr bamuzana kandi yorondera umwanya ku nimero 11 Rodrygo wabona mukinije wanashima kuko nico kintu mbona equipe yose ishaka Rodrygo igomba kumusezeranira equipe yose ishaka Rodrygo imusezerana kagomba gukina ku nimero 11 kandi umwanya wo gutangwa kuko ku nimero 11 kitwa niko ndabivuga abakinya kinshi guru ku buryo banyaruka ku nimero 11 bariko barafitinga bakumva ngo je suis à l'aise ukumva ko uri capable yo gucura mu star kuko amazina bafise muri equipe ya Arsenal umwana yitwa Rodrygo Gozinji aramu mustar nivyo mugabo kuri projet equipe nayo esko utangura kwiga uburyo uzosora Martinelli cyangwa uzosora Trossard nusora Trossard Martinelli aremera kuba eternellement umubackup wa Rodrygo kandi generation presque zimwe ariko kandi Rodrygo naza kuneza ya equipe ugomba gukinisha abakinyi bari matire kuko ndemeza ko ufise Saka uruhande rumurundi ruhande ufite Rodrygo uraho ufise equipe itandukaye gutunga Martinelli na Saka ku mande probablement mutunze uwitwa Rodrygo ugatunga Bukayo Saka Yokrees ku nimero 9 Martin Odegaard ku nimero 10 urabutunze equipe kuri niveau imwe na equipe yari yose yitwa kari nkuru kwisi mugabo kandi ibibazo vya equipe jewe sinkunda kugira gute sinkunda kuvyibagira hano nazo rivaliza
kuneze Rodrygo avuga ngo none hano mfise mirimo yo kwitwa tire ntana rivaliza kandi ni anakonvenka atanuzokubwira ngo kwa Arsenal ngo nzoba ubuzima no bayo kwa Paris ngo kwa Man City ni kwa Arsenal kubwineza umukinyi kwa Arsenal mengari umwanya ugendeka mugabo ni faiblesse ku mukinyi ataba muri rivalite buriya nico kintu cyakomeje umugabo yitwa nde Rodrygo Gose kuko dufataka nko kwa Paris Saint-Germain ari naho jewe do mapana mwana mu konsi yakuje Paris Saint-Germain bariko baratunga abakinyi bose bisanta ko bari kuri niveau imwe mugabo bisanta ngo naka je kibanza nazogitwara gerana naka nazogitwara gerana agira gutagerana soit Rodrygo Gose urakina neza uri muri system abakinyi bigaragara ngo bamaze gufata ikibanza muri equipe ya Paris Saint-Germain musatirizi muri defense muri attaque y'abatu Ousmane Dembele na Kvichik Kvaratskhelia mugabo kandi naho vyanze ko Kvaratskhelia atotakaza ikibanza muri equipe ya Paris Saint-Germain nanaho byanze nakora dubatogitakaza ko duwe yafashe cha Barcola kandi Barcola bigaragara ngo uno munsi Universal Stobel hejuru ya duwe mugabo ikibanza yagitakaje duwe baracafite na Barcola babo bajya nta muntu umwe afise ikibanza muri equipe nta muntu umwe agifite uvyutse ameze neza niwo munsi nuwakina umumenyereza akoresha bakora kuri performance actuelle izoba barimo muri umwanya gace sinzi ngo Rodrygo kwa Paris Saint-Germain yisanze agomba kumenera hari iki kibanza cy'uwitwa duwe na Barcola iyo rivaliza nabo kandi vyomukomeza yisanze agomba kumenera hari iki kibanza cha Kvichik Kvaratskhelia vyomukomeza akakombata kandi bikagenda neza kandi na equipe navuga ngo no musiri kirakenera navuga ngo guturuna effective kuko ariko rivalite nayo kandi bigaragara ngo n'ubundi kwa Real Madrid ahunze n'ubundi ngoranizo za rivalite no ku kibanza kwa Madrid ku bice by'inzira ahunze tactique itamworohereza burya sinzi tumara umwanya mugabo ashaka kuba ahantu hari iyo rivalite hamaga prouver qu'il mérite d'être titulaire burya sinzi ko turiko turabona ikintu kwa Madrid ico twita rivalite ni rivalite y'ubustare gusumba rivalite y'ibikogwa kuko uno munsi jewe mba ndiko ndaraba Vini na Mbappe guhera mu mwaka weze w'inkino hari ikintu cyo gitangaza Vini yaduhera Rodrygo todo mugabo kubera Rodrygo Vini cyo yamaze kutwereka yuko ashoboye tuba tubona umengo yaramaze kuja hejuru ya Rodrygo Gose rero je kwa Madrid sindiko ndahabona rivalite y'ibikogwa batanga mu kibuga ahubwo ndiko ndahabona rivalite y'ubustare gusumba ikindi kintu cyaco cyose mugabo nkuko azari ko bivuga je na je no konso umwana yitwa Rodrygo Gose kuvuga ngo erekeza muri equipe ya Paris Saint-Germain Arsenal ni equipe turabizi ngo buri mwaka peut-être ko bishobora guhinduka uno mwaka bagura umwataka nimba bazomu naho nyene vya Arsenal je na mandavye mbere uko maze kubona diri yamaze kuba ariko naho batomugura ho bigaragara ngo ikibanza kiri garanti kwa Martinelli ricara ariko no kwita profile y'umukinyi Rodrygo Gose amaze kugira profile y'umustar ariko Rodrygo Gose afise profile iri hejuru ya Bukayo Saka umustar akina mugabo umustar akina nivyo Rodrygo Gose jenda yemeza ngo Rodrygo afise profile iri hejuru yande ya Bukayo Saka mugabo Bukayo Saka kubera ari kwa Arsenal hahandi ahoraho buri munsi Arsenal bategemeye umugabo witwa Bukayo Saka ucumeye ngo yaramaze kuba igihanganga gusumba Rodrygo Gose kubera iki ahoraho umukinyi bamwiza kubera kina mugabo Rodrygo ashaka fo yahawe umwanya turazi ngo nina batume bitsinda 15 muri saison Bukayo Saka nimba bitsinda Rodrygo azontsindira 200 qualité ya sens dobi Rodrygo arakomeye cyane karite iyo gukina Rodrygo arakomeye cyane bisiguye ngo muri Arsenal umugabo witwa Rodrygo profile afise niberanye no gukinira ama equipe atagira target ndabivuge kuno Arsenal ni equipe buri mwaka ikina ibintu byo kwiryohera kwinezereza ukubona ngo twogwanira Premier League tukayigwanira kugera kuri 36 ya 37 tukarekura byoroshye tout peut changer quand même tout peut changer mais nimba winje Victor Yokrees tutunga mu satiriza Bukayo Saka Mike Yokrees umugabo yitwa Arsene Wenger akiri mu menyereza wa Arsenal hari transfer atoba yarigeze kuvugwa muri equipe ya Arsenal uzi presque bose bakinyi bose bitwa ko bakomeye na madueke karavugwa kugumba uno muzi bageze ahantu Arsenal equipe igombe bikombe bakaba bari muri vizere za madueke bavize umugabo witwa madueke noni wa Chelsea eske Arsenal ambition afise ni kuzana Rodrygo n'ubundi naza mukazura gukubita squat umwaka umwe azosumbwa na Rodrygo yitwa mu backup muri Real Madrid tuje tuza muri equipe ya Manchester City ifise Jeremy Doku ifise Omar Marmoush ushobora kuzakoreshwa nka nimero 11 ifise Savinho ifise Bernardo Silva ifise Phil Foden imbere kuna ko ku ruhande rwo ku nimero 1 Rodrygo yisanze ku ndwi bose yabatwara umwanya Rodrygo yisanze ku 11 bose yabatwara umwanya mugabo kwisanga muri equipe ya Manchester City vyo ari kuba vyiza wanashaka gusumba kwisanga muri Paris Saint-Germain kubera ko banakina Premier League champion ikomeye gusumba Ligue 1 turazi ngo buri mwaka Paris Saint-Germain atwara igikombe atagihindutse mugo muri Manchester City
nivyo Guardiola yaragigaruriye Premier League ariko sometime Liverpool iramucalenjinga Arsenal ukabona ngo umukinyi niyo bagomba bakazotwara Premier League imyaka 3 kurikirana mugabo yarakoze yaratanze ivyiwe ariko tactique z'umugabo bitwa Guardiola ziriko ziragenda tactique z'umugabo bitwa Guardiola singizishimiye cyane niko namuvumega kwa Arsenal ho vyoshika bimworohera kwa Arsenal biragoye Mike kwa Arsenal biragoye uzi impamvu Arsenal ni equipe cyane yibanda muri defense